abo muhejeje kubona bakaba bari abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere aho bariko barakora imyimenyerezo yo kuzimya umuriro mu birori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere. Uwo munsi mukuru mpuzamakungu ukaba wahimbajwe ngaha mu gihugu cacu ku ncuro ya mbere ku civugo abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere mu kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbarijwe hariya kuri serekere y'igipolisi muri quartier y'Icenda muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kwigenekerezo rya 6 Rusama uyu mwaka. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe mu ntumbero kwifatanya n'ibindi bihugu no mu ntumbero yo guhimiriza abene gihugu kugabanya cane ivyononekara biturutse ku masanganya y'umuriro na cane ubuzima bw'abantu, ubutunzi n'imibano tutibagiye n'ibidukikije. Muri kino kiganiro cacu mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, tukaba tubanza kubashikiriza itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bucaba uwo munsi mukuru mpuzamakungu. Iryo tangazo rikaba ryasomwe na Lieutenant General de Police André Ndayambaje, umunyamabanga ntayegayezwa ajejwe ivy'umutekano mu bushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Itangazo rishikijwe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abajeje guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere. Barundi kazi inshuti z'u Burundi, kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abajejwe guhangana n'umuriro n'ubutabazi bwa mbere. Uyu munsi mukuru watanguye guhimbazwa muri uwo mwaka inyuma y'urupfu rw'abashinzwe kuzimya umuriro batanu bo mu gihugu ca Australia bariko bahangana n'umuriro w'icaduka wo mw'ishamba. Ihimbazwa y'uwo munsi mukuru nakaryo keza yo kwibuka abatabazi bahitanywe n'umuriro hamwe no gutera intege abitanga batiziganya muri ico gikorwa mu kurokora abantu n'ivyabo. Nigihe kandi umuryango mpuzamakungu zirikana ukwitanga kw'abashinzwe kuzimya umuriro kugira ngo umutekano w'abene gihugu n'ivyabo urushirize kubahirizwa hamwe no kubungabunga ibidukikije. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 niho Burundi bwifatanije n'ibindi bihugu vyo kw'isi ku ncuro ya mbere mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abajejwe kuzimya umuriro kugira duhimirize abene gihugu kugabanya cane ivyononekara biturutse ku masanganya y'umuriro na cane ubuzima bw'abantu, ubutunzi n'imibano tutibagiye n'ibidukikije. Vyongeye n'umwanya mwiza kandi wo kumenyesha abene gihugu ibikorwa birangurwa n'abatabazi na cane gukinga kuzimya imiriro igihe yadutse no gutanga ubutabazi bw'ibanze. Icivugo c'uyu mwaka ni abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere mu kubungabunga ubutunzi bw'igihugu. Ihimbazwa y'uwo munsi mpuzamakungu rifasha kwirimbura no kurabira hamwe intambwe ico gisata kijejwe kuzimya umuriro kigezeko, uko cifasha uyu munsi no gutekanya kazoza mu gukingira ubutunzi bw'igihugu. Barundi kazi nshuti z'u Burundi, abajeje guhangana n'umuriro bahamagarirwa kurwanya no gutanga ubutabazi bwa mbere ku bantu babukeneye vyihuta. Uruhara rwabo ni ntangere mu kurokora ubuzima bw'abantu no gukingira ubutunzi bw'igihugu. Leta y'u Burundi yihweje uburemere n'ingaruka mbi z'umuriro ku butunzi bw'igihugu yamifata ingingo zibereye mu gukinga mu ntumbero yo kugabanya ingaruka mbi z'umuriro. Nico gituma inyigisho z'ubuhinga kubajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere zamaze zitekanijwe kandi zigatangwa ku rugero rushimishije tutibagiye kubaronsa ibikoresho vyankenerwa. Vyongeye kandi abakozi b'amashirahamwe amwe ya leta n'abikorera utwabo, abashinzwe amasoko n'abakozi bo mu bigo bitandukanye
bararonkejwe inyigisho z'ibanze zo kurwanya umuriro hakoreshejwe ibikoresho byabigenewe mu kurindira ko abahinga babinonosoye bahashika. Nubwo intambamyi zitabuze, ababijwejwe barahangana n'umuriro aho wadutse, bakongera bagatanga ubutabazi bwa mbere, haba mu masoko, mu biro, mu mabohero, mu ngo z'abantu n'ahandi. Mboneyeho akaryo ko gushimira abapolisi bakorera mu gisata cyo guhangana n'umuriro, bo bama bakora batiziganya mu gukinga no gutabara mu gihe c'imiriro y'ivyaduka, kandi ngasaba abantu baronkejwe ubumenyi bwo gukinga no kuzimya umuriro kwamana umwete n'ubwira mu gushira mu bikorwa vyabo vya misi yose ingingo zibereye zo gukinga ibiza vy'umuriro aho baherereye. Leta y'u Burundi irashimira kandi amashirahamwe afasha mu iterambere ku mwete n'ubwira yerekana mu gushigikira igisata kijejwe guhangana n'umuriro, ikaba n'abatumiriye kubandanya bashigikira ico gisata mu bijanye n'ibikoresho byo guhangana n'umuriro. Twese tugira urunani rwo gukinga imiriro ibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Nihangame abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere, nihangame mu gufashanya ku Burundi n'amakungu mu by'ubutunzi bw'igihugu cacu ukingiwe imiriro. Murakoze. Umuyobozi mukuru w'igisata c'igipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye atangura tubwira imigambi nyamukuru bagiye kwihutira kurangura. Kwimfuza yuko twoca dushiraho ibirindiro bitatu mu gisagara ca Bujumbura, kimwe mu ikomine imwe y'igisagara ca Bujumbura, bikaronswa ivyo birindiro n'imiburiburi zijya modokari zitatu zo kuzimya, bikaronswa kandi n'imodokari ifise ingazi, kuko murabona ko abantu babandanya bubaka baja hejuru. Hanyuma hakaba zijya modokari nko mwabibonye muri kiya gikino twagize kugira ngo twereke ingene dukoreye turiko turazimya. Turakenera na ambulance kugira ngo itware kwa muganga abantu baba bakomeretse mu gihe haje umuriro w'icaduka. Turakenera kandi n'imodokari ihetse amazi yuzuriza ya modokari iri kirazimya. Turasaba kandi yuko Regideso yodufasha igashiraho aho hose bikenewe hajya zijya modokari zivoma. Ugiye kuraba aya makartier mashasha mu gisagara ca Bujumbura usanga n'ukurataye hari. Nivyo n'abadandaza ariko bo kwibuka kandi yuko gutabara naco nyene kiri mu nshingano za leta. Amazi rero abayononekaye. Akaba yaratubwiye ko nubwo hari vyinshi bamaze kurangura, hari n'intambamyi zitari zike. Oya, ibikoresho dufise ntibikwiye nkuko mubibajije. Uravye izi modokari twita kizimyamoto ziri mu ntara 11 gusa, no kuvuga ko hariho intara 7 z'igihugu zitagira imodokari n'imwe, kandi nizifise imodokari imwe ku ntara usanga ari nke. Na cyane cyane yuko izi modokari dufise nyinshi zaguriwe mu gihugu c'Ubushinwa, ugasanga n'ivyuma iyo zipfuye byo kuzikoresha, ugasanga amagaraje atuma ivyo vyuma igihe tuba tujanye imodoka muri garage, bigaca bituma rero imodokari igira igihe kinini, ugasanga iramaze amezi 8 muri garage itaraza. Ivyo rero bikaca bidutera ibibazo iyo turiko turazimya. Turafise kandi n'ubukene bw'abakozi. Abakozi abenshi bariko barakukuruka, hanyuma ugasanga rero abo twikorako usanga bari mu bitigiri bikeya. Ari naco gituma igihe twariko turahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe barya bazimya n'ubutabazi bwa mbere, twasavye yuko buri mwaka igihe cose abapolisi babahejeje inyigisho muri ya macentre de formation y'igipolisi c'igihugu bo kwama baduhana ntaryo abapolisi 100, harimwo abapolisi bato intwazangabo n'ibisongerezi vy'intwazangabo, kugira ngo ndetse ryashure kaminuza ry'igihugu rijejwe kwigisha ivyo gukinga ibiza twita École Nationale de la Protection Civile, kugira ngo ritangure gukora. Ryashizweho kuva muri 2004, ariko gushika no munsi rikaba ritaratangura gukora. Tukaba twifuza rero yuko kubara akaryo keza baduhaye abo bantu ko tworyo cyaritangura
gukora. Mu birori vyo guhimbaza uwo musi mukuru mpuzamakungu wahariwe abajeje guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere, kaba hari hatumiwe n'abo mu gisata cigenga mu vyo bajejwe harimo n'ico gisata co guhangana n'imiriro. Eric Ndayizeye ni umwe mu bakora muri ico gisata, akaba yararose n'akanya ko gutanga icigwa muri uwo musi mukuru, atangura tubwira ingene basanzwe bakora mw'ishirahamwe ryabo. Volta Company ni ishirahamwe risanzwe rikora ibikorwa by'ubuhinga, haba mu bya electricité, haba muri bimwe byo gukanyisha amabiro y'abantu, haba mu by'amasansere bijya byuma biduza abantu mu mazu manini maremare, haba mu gutanga ivyuma bitanga umuyaga nkuba, ivyo twita mu gifaransa amagroupe électrogène, haba muri biriya byo kuzimya umucanwa w'ivyaduka, ivyo twita muri rw'igifaransa ama extincteur automatique, dukoreramo cane. Hama dusanzwe kandi dukora n'ibindi bijanye n'urudandazwa rusanzwe, ivyo twita commerce général mu rurimi rw'igifaransa. Muti mbega none iciyumviro co gushinga iryo shirahamwe caje gute? Nkuko twamaze kubabwira ivyo dukora bitari bike, ico ciyumviro caraje tumaze kubona impanuka ziterwa n'umucanwa hano mu gihugu cacu. Twariyumviye tuti mbega twe natwe twofasha iki mu bijanye no gukinga impanuka zikunze kwibonekeza hirya no hino ku mucanwa. Mu minsi heze muragiye murabona amasoko ahura n'imicanwa y'ivyaduka canke amazu y'abene gihugu agahura n'umucanwa utazi ico turutseko. Hanyuma natwe mu byo dusaye turiyumvira tuti mbega twofasha iki muri urugamba rwo kugwanya imiro y'ivyaduka rusanzwe rukorwa n'urwego rw'igipolisi. Natwe turavuga tuti abapolisi bajejwe kugwanya imicanwa y'ivyaduka n'ibindi biza sibo bonyene biraba, natwe biraturaba nk'abahinga dusaye dufise ubuhinga butandukanye. Turiyumvira tuti tugomba dushireho uburyo bwo dufasha gukinga impanuka z'umucanwa, ku buryo umucanwa wadutse ubwo nyene ushobora guca uzima, igipolisi kitaririrwa kirarinda kuza mu gihe ubwo buhinga bwacu twamaze kubushiraho. Hanyuma rero ico ciyumviro cacu turagishira mu ngiro. Murumva yuko atari ikintu coroshe kwishira hamwe rikorera hano iwacu mu Burundi, kuko na cyane ko ivyo dukoresha atari ibintu twikorera hano iwacu mu Burundi. Turakora n'amashirahamwe yo hanze asanzwe arizobereyemo muri ivyo bintu byo kuzinya umucanwa. Twarabanye turavyiga, turagira ubushakashatsi, hanyuma turanabasaba yuko bodufasha muri ubwo buhinga, barabitwemerera, hanyuma turatangura no kubikora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niho icindiro cyacu cagira cyo kugira ngo dufashe gukinga na cyane umucanwa uwo kwaduka kugira ngo turinde impanuka abanyagihugu bamwe bahuye nazo. Mbega umwene gihugu yoshaka kwitura iryo shirahamwe asabwa iki? Ibisabwa birahari kandi ni byinshi cyane. Ubwa mbere bisaba amafaranga, kuko nabiye ko atari ibintu twikorera. Hanyuma kandi niyo tubikura turavyunguruza. Rero muca mwumva yuko igisabwa ari uburyo bw'amafaranga hanini, kuko turi mu rudandaza. Ariko igikomeye cyane ngaho nubwo turi mu rudandaza, umva ko intumbero yacu tutashyira ku mafaranga, ariko intumbero yacu tuyishira ku gukingira ibintu by'abantu by'abarundi n'umunyamahanga ari ngaha mu Burundi, kugira ngo ibintu byiwe abe azi neza ko biri ahantu hatekanye. Mu majambo make icyo tumusaba ubwa mbere nuko abanza kubitahura. Ico ni ikintu cyambere gikomeye cyane, kuko nkuko mumaze kubibona mu micanwa y'ivyaduka ikunze kuziribonekeza, abantu benshi ntibaratahura uburyo bwo kwikingira impanuka z'umucanwa, kandi muramaze kubona ko umucanwa iyo wadutse uhitana ibintu bitari bike. Twebwe rero ikintu cyambere tumusaba nuko ubwa mbere bitahura, hanyuma kandi tukamusaba yuko amaze kubitahura aza tukamufasha kugira ngo twige n'ingene ivyo bintu bibe tubikingira. Kuko ni twebwe tuza kuraba turavye ibintu vya bingene bingana, turavye ahantu hawe ngene hateguye, tukamwereka n'ingene ashaka kuhategura ku bundi buryo novuga nti bumeze neza, dusanze mu gihe ivyo bintu ahantu biri atamutekano wundi warusanze ufise, tukamufasha no kubitunganya neza. Nk'akarorero nk'ahantu hari insinga z'umuyaga nkuba,
tubanza kuba dufite ubwo buhinga daboro ubwa mbere na mbere bwo kubishyira ku murongo neza kugira ngo nuza ariko ararengana aze kubona yuko aho hantu hateguye neza nimba ari ahantu hahurira abantu benshi cyangwa nimba ari ahantu hari ibintu gusa murumva yuko byo dukenera yuko kuraba imbere yuko dushyiraho ubwo buhinga tukiga ibyigwa bijanye n'icyo kibanza ciwe kugira ngo tuze kumenya ivyo tuza kumushyiriraho ukuntu bingana ni naho duca turonka tumenya n'igiciro tuza gufatira ko kugira ngo tumubwire kugira ngo dukingire ibintu byawe hanyuma abatazi aho dukorera ni ngaha nyene na mwaje mudusanga ni inzu bita Bujumbura Plaza hafi umanutse ngaha hepfo y'ibitaro byitiriwe bita Prince Jean Charles niho dusanzwe dukorera murahabona niho mwaje mudusanga uwari we wese canke akaduhamagara ku nimero ya telefone amajana 257 79 amajana 955 amajana 856 abandanya tubwira n'ubuhinga basanzwe bakoresha mu kuzimya imiriro nkuko twabiberetse mu kiganiro igihe twabereka ivyo dukora ingene ubuhinga bwacu busanzwe bukora iyo bishitse muri ico kibanza tumaze kuvyestaramwo twebwe no munsi nta mpanuka iraduka y'umucanga gushika no munsi kuko abahinga bacu abona kwita abatekinisiye bacu bama bari hafi bagoma baza baraba yuko ivyo vyuma bikiri nuvuga ntibikora neza twaraberetse mu novuga nti ugungikane kw'ibikoresho dukoresha bisabwa kugira ngo ivyo vyuma bikore rero keshi nka tumaze kubishira byose tutafise abahinga baba bariko barabigenzura barako biriko birakora naco gituma twabasavye mu byo dusaba ko twokwigisha abantu batari bake kugira ngo bo nyene ubwabo babimenye kuko akarusho karimwo nakahe nuko bashobora bo nyene kubikora mu gihe igipolisi kishaka kuba kitarabashikira murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane duhimiriza kandi namwe mu dufasha guhimiriza nkanatunirira na kimwe ariko ndababwira nti abasanzwe bafasha leta bofasha mu ubwo buryo bakarabingene babutegura kwigisha abantu twebwe turashaka kubigisha ingene bashaka kwikingira umucanga baba abajya bakoresha muhira bijya vyuma bisanzwe bihari tukabereka uburyo bwo kubikoresha hanyuma bo nyene mu gihe bahari umucanga ukaduka bagashobora kuzimya hanyuma aho twebwe bishoboka ko dukora nabwiye turacari mu twebwe mu gukinga mugabo aho tumaze kubikora nta mucanga uraduka kuko ivyo vyuma byacu biracari ko birakora gushika no munsi muti mbega none baraheza bagakorana gute n'igisata c'igipolisi kijejwe guhangana n'imiriro uko dukorana n'igipolisi kijejwe kugwanya izo mpanuka ubwa mbere turabafasha kumenyekanisha yuko umuntu wari we wese ahari abwiza kwikingira kuko ikintu ca mbere gikenewe no kumenya ko uwari we wese umwene gihugu wari we wese ko ashobora kwikingira umucanga rero tubafasha mu kumenyekanisha ubwo buhinga daboro yuko bo kwikingira impanuka imbere yuko ziba nico gikorwa cyacu nyamukuru hanyuma uko dukorana n'inzogo z'igipolisi nabo nyene murazi yuko bama ariko barahimiriza abantu kwikingira kugira ngo bashireho uburyo bwo kuzimya umucanwa urumva yuko turuzuzanya ku mpande zose twebwe tuza imbere yuko impanuka ziba hanyuma nabo kandi bagaca baza ubugira kandi impanuka zimaze kuba kugira ngo bazimye umucanwa amaze kwaduka mugato igikorwa cyacu nyamukuru murumva neza yuko ari ico gukinga ko umucanwa wo kwaduka kuko umucanwa amaze kwaduka twebwe ntituba tukishoboye kuwuzimya haca haza igipolisi mugato twebwe murumva yuko turakinga kugira ngo umucanwa ntiwaduke mu gice ca mbere umucanwa amaze kwaduka muri ico gihe niho baca bahamagara igipolisi kugira ngo kize kubafasha kuzimya bakoresheje bwa buhinga nabo bwabo bwo kuzimya umucanwa basanzwe bafise muca mwumva yuko rero hagati ya twebwe n'abapolisi baje gukinga ibiza yuko hariho kuduzanya muri ubwo buryo bwo kwirinda izo mpanuka z'umucanwa aranatubwira n'imigambi bifuza kurangura muri kazoza imigambi dufise tugomba gushira imbere muri no misi icambere no guhimiriza abantu kugira ngo bamenye akamaro ko gukingira ibintu byabo ico ni cambere turiko turakora nkuko twamaze kuja ku ntambwe ya mbere hanyuma kandi ikindi kinaco kigira kabiri twabwiye yuko dufite amashyirahamwe yo hanze turiko turatanga abahinga kugira ngo babandanye biga buno buhinga kugira ngo uwo ari we wese muko turashaka kuronka abantu batari baki bavuga bati dukeneye ko mutugira bino bintu turageza kwigisha abahinga kugira ngo tubagwize bashobore gukwira igihe byo dushobokera mu gihugu cyose bisaba uburyo burebure ariko turagerageza kubikora kugira ngo muri kazoza n'abantu baze bamaze kubimenya hanyuma ikindi naco no kongera ko nuko impande yabo bahinga turiko tubabwira kuvyiga
turakeneye yuko namwe bwe mwodufasha kugira ngo mushobore guhimiriza abanyagihugu abenegihugu kugira ngo aho bari bamenye yuko kwikingira umucanwa imbere yuko waduka aribwo buryo bwiza busumbirije bwo kuzimya umucanwa wamaze kwaduka. Ati ihangiro ryacu no guhangana n'ivyaduka bitaraba. Rero nkabihangira imirimo abikorera imirimo ibikorero twabo twagombye guterera tubihije muri ubwo buryo bwo guhimiriza no gukinga imbere yuko icyaduka kiba. Nico nyamukuru twashimikiyeko, hanyuma kandi tukanasaba n'uwari we wese na cyane abantu bakunda kuja bagenda muri y'amashira hamwe bita mu gifaransa y'ama assurance y'ubwishingizi ko nabo nyene bohimiriza abanywanyi babo, kuko ni heshi tiko twatembera ngaha mu gisagara ca Bujumbura dusanzwe dukorera ntituragira ama agence novuga nti ibisata mu ntara zo hagati mu gihugu twacakorera ngaha i Bujumbura muga naho nyene bivanye n'ibisabwa turashaka gukorera mu ntara zose z'igihugu mu gihe tumaze kubona yuko ababisaba ari benshi. Tukadusaba yuko imbere na mbere bofasha leta kugira ngo bahimirize uwo wese ahari. Muramubona yuko ari amashirahamwe asanzwe afasha mwarabivuze ubuheruka muri ko muravuga ingorane muhura mugiye kuzimya zijya ngorane natwe tubona yuko natwebwe ari intambamye kuri twebwe nadusaba twikorera ibyacu. Ariko rero mu gihe bomara kubitahura neza bakavuga bati ibi bintu byo kuzimya umucanwa imbere yuko waduka murumva yuko bifite akarusho kaniniya gusumba kuzimya umucanwa wamaze kwaduka. Umuyobozi mukuru w'igisata c'igipolisi kijejwe guhangana n'ibiza no gutabara abo vyashikiye arangiza atera kamo uwo wese afise ahakorera ibikorwa ko yo kwitura ya mashira hamwe y'ubwishingizi mu ntumbero yo kwikingira. Akamu ka mbere no gatera ubushikiranganje bujejwe mu byo bujejwe harimwo inyubako ko bwoshira mu ngiro ibwirizwa rya mashira hamwe y'ubwishingizi risaba kandi rinategeka yuko aho hose hakorera ubuzi bwa leta canke ibikorwa byo kudandaza ko bategerezwa ari n'itegeko mbere kuja muri ajya mashira hamwe y'ubwishingizi. Abakabiri ntera kamo nishira hamwe Regidezo turabasavye yuko bogwiza hahantu zijya modokari zo kuzimya zivoma kugira ngo dushobore guhangana n'imiriro. Ndatera kamo kandi naya mashirahamwe y'ubwishingizi yuko yo kubahuka akagasokoroka kabwira abantu ubwineza yukuja muri arya mashirahamwe inyungu abene gihugu bogira igihe bagiye kuganira narya mashirahamwe y'ubwishingizi mu ntumbero yo gukingira ivyabo, inzu babamwo, imiduga batunze, ibidandazwa vyabo n'abene gihugu nabo nyene ndabatera kamo nabo nyene ndabasaba yuko bo kwishiramwo ibi bintu byo kuja mu mashirahamwe y'ubwishingizi kuko bifise inyungu nyinshi iyo umuntu ikintu gihiye ciwe yaragiye muri arya mashirahamwe barasubira rero bakamushumbusha bakamuha ikintu ciwe bakakimuriha ikintu ciwe cahiye. Twamenyesha yuko ivyo birori vyasozerewe n'imyimenyerezo yo kuzimya umuriro yakozwe n'abajejwe guhangana n'umuriro no gutanga ubutabazi bwa mbere bamwe twita les sapeurs pompiers mu rurimi rw'igifaransa. Burya nta kiryoshe kwigura igihugu cawe, burya nta kiryoshe kwitangira igihugu cawe. Polisi duheba imiryango tukigura igihugu, turangwa mu makungu kugarukana amahoro. Idutinya umuriro ngo nuko wamaze kwaka, duhaseka ugicaka tugasiga tuzimije. Turi ngabo z'igihugu twikundira igihugu, mu gihugu nagisanzwe mu gihugu ni karume. Afande ni warame egera duterame, abasi bamarane twe kuko turi bamwe. Inkinzo ni darapo bifise amabara mwege icumu n'umuheto mu Burundi nikindi kurusha handi, si vya bindi bavugura handi ko wabiziga siko biri. Jana ndu bivuge mu bandi amahoro i Burundi.